Ndabakengurukiye cyane n'icubahiro mukuru w'igihugu kuri kano kanya keza muduhaye. Nitwa Anisette Nduwayo, nkorera ikinyamakuru Mashariki TV. Mwagize muti habe gutahura co kimwe ibintu bitandukanye. Jewe rero interano ya mbere ndayifatira ku myidogo numvise abahinga batari baki barungikwa n'igihugu kunonosora ubumenyi mu mahanga, hanyuma bagarutse igihugu rimwe na rimwe ugasanga kirirengagiza ubwo bumenyi canke n'ubumenyi buguma mu bitabo. Na hano bankakarorero nk'umuhinga yagiye kwiga mu gihugu ca Algeria ibijanye n'uburimyi, arashobora kuvumbura ikigori kitaribwa n'impongwa. Twarahuye turabiyaga, arambwira ati ntacumbura ndiko ndabikoza, narasavye kuzana imbuto bambwira bati kirazira bica hariho urutonde bifata. Ati barambwira ati genda uvugane nabo muri Zabu, umudirecteur bampaye aragenda ati ndabona ubwo buhinga nazanye narongiswe n'igihugu, ntaco ndiko ndabukoza, igihugu ntigiheza ngo bukigira akamaro. Ikindi nasho kubijanye n'imbona kazoza turimo dushashaye, hariho ibintu mbona ko iyo biriko biravugwa umengo mwebwe ku rwego hejuru murabitahura, mugabo waje hasi ku burongozi bwo hasi abantu bagakwega amaguru canke bimwe muvuga muti abantu barindira intumbero. Aha ndabanka akarorero nk'ubu nko mu gisata c'inyubako, abene gihugu barawubaka nk'aho umuntu ababona ko hoba nka centre avocation urbaine, mugabo ugasanga nta mutwara hari ashobora kubabwira ati nimwubake inzu zitonze ku murongo, nihagera kubaha amazi n'amabarabara bizokorohe. Ugasanga inzu ya naka imvura iguye amazi ava kuri iyo nzu abomora inzu ya naka, uwo muntu abomorewe inzu ibomotse ashagaruka akaba ntaho nikora. Ugasanga mu bushikanganje hari mu byo bujejwe harimo gufashanya gufatana mu nda, batirondera amasafuriya n'amashitingi muje kugarukira ku muntu kanaka. Kibazo tuno nico gihe abantu bubaka burongozi bw'igihugu niho baburi, ubundi abene gihugu n'intama ziragiwe n'abazihagarariye mu ntwaro. Canke nk'ibi bijanye no kurwanya igiturire mwarabishizemo ingufu nyinshi, mugabo ukabona ingufu mukoresha ababaserukira hasi mu ntwaro, izo nguvu barafata ibintu bayifata minenegwe. Ndabanka akaroro nko mu gisata c'ubutungane, nk'umuntu afunzwe ari cakeneye akagira ati bamwatsi miliyoni 5 canke 10, iyo niko tizasikorwa n'imiryango aho yakuye umugeni abo bavukana. Ukibaza uti none abantu barashobora kuja hamwe bakegeranya amahera, nta muntu abicikanda, ujejwe iposi ntabicikanda, ujejwe ipereza ntabicikanda, ko tuguma muri ivyo kandi twatuza kuvuduka ngo tuve kuri kimwe tuje ku kindi. Bigenda gute ngo umuntu asabwe miliyoni 10 yegeranywe itangwe, hanyuma ubutegetsi bw'igihugu butabizi, kandi biboneka ko iba ari nk'imiryango itandukanye abakunzi b'uwo muntu yayisabwe baba ariko ni mu kibano, nta si ibintu wovuga uti ukeneye kubirondera ntiwobibura. Je nibaza ko ata muntu aba ari mu gasho canke ata muntu ari mu kibazo kanaka ashobora kwironkera igiturire. Ikindi naco mwavuze ibi bijanye n'abagira bati bice 57% barafite ikibazo cyo barafunguye nabi. Jewe nahoze nkorera mu radio narakora ikiganiro c'amagara y'abantu, ndibuka ateri imwe nagiyemwo umushikanganje w'amagara y'abantu atwigisha ati ubundi iyo abavyeyi bibungenze bakibaruka umwana gushika ku misi 1,100, abana bose iyo bafunguye co kimwe, abavyeyi bagafungura co kimwe, baba bangana, ibi vya hereditaire ntiba biryajamwo. Ati kubona rero atariko rero bavuga ryari malnutrition chronique, nuko inyuma y'iyo misi 1,100 naho mufungurira neza ntibihinduka, nta kinini gihinduka. Bati rero ikibazo kirashoboka ko abavyeyi bakicibungenze bakibaruka gushika kuri iyo misi 1,100, igihugu kidashobora kuba gikurikirana neza ingene abana bariko barafungura, kuko ivya heredite vyinjiramwo inyuma y'iyo misi. Araduha akarorero, kandi ndibuka ko n'umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yeze kuvuga ati jewe nagiye muri kaminuza abantu baje kunsanganira narayobewe ko ari biswi vy'inkona, narayobewe ko ari mbonera kurati. Uko biri kose abantu twabonye mu marise, abantu twabonye mu mashure yisumbuye ku gihe cacu,
arabajeya ubusibo turiko turabona abantu bose umengo nabana muko bikose amataye byo kwigwa neza muri iyo minsi 1100 ko atakibazo kihari no mu makaminuza murabona ko namwe murazi ku gihe cyangwa n'abantu bareha kindi no sana uhereza ko ni kikijanye ni shusho nziza y'igihugu turifuza ko natwebwe igihugu cacu kibonwa neza kigira iteka mugabo hari ibintu igihugu gikora ukibaza uti ubwo su kwivuguruza ndabaye nk'akarorero mu gihugu nta kumutagira ngo muhimiriza abantu kugwiza umwimbo kurima ariko kandi ico gihugu nyene nico kigenda gisaba ibijanye n'amakantine scolaire ukibaza uti none ko amashuri menshi abana bafungura bataha muri ico gihugu bivuga ko umwimbo uhari bigenda gute ngo aho n'imiburi uri gusaba ibifungurwa ku bana bari mu ndaro n'abana biga bataha nabo basabirwe ibifungurwa mu gihugu indongozi zivuga ko umwimbu uba ari mwiza jewe mbere hari intara muri za kera zibiri nshima cyane umengo za kanini scolaire ntibigwiri iyi ntara ya kera ya Bururi na Mwarusi nibaza kumengo biragwiri sinzi ko ari umwimbu mwinshi wo buboneka aho hantu mugabo umengo ni ikintu n'igihushane cacu sinzi naho mperuka muri ibikorwa twamamwe byo kurondera amakuru nasanze ubushikanganje bwahoze ari ubwo agateka kazi na muntu bwatanze ibiharuro byinshi cyane mu bijanye n'ibi vy'amabi afatiye ku gitsina ukibaza uti none kandi babitangije raporo mu mashamwe mpuzamakungu ati none mu makungu bariko barashira uburyo cyane mu mavebeje mu mabi akorerwa abakenyezi babona ko abagabo b'abarundi ari bikoko basimbira ku bakenyezi bitanga ishusho yihe iyo tuguma tuvuga ngo shira uburyo bwinshi mu kugwanya amabi afatiye ku bakenyezi none abagabo b'abarundi bitanga ishusho ko ari bikoko bigenda bisimbira kubashiki bacu ujya muntu wabavuze yize ivyo bintu k'abantu bize ivyo bintu bahora bandondera ngo tubiyage neza kuko muri best burya twe tukeneye abahinga mwena kuko ni bureau d'études stratégiques pour le développement nk'ubu nkaho mu gisata ca agriculture Zakarias akiri muri best umenga nkaho nk'ico gisata turakeneye umuhinga nk'uwo niwe yoca dufasha kuja gusunika abandi kujya nabibabwiye mumenye yuko turiko turakira turabantu twari tugwaye kugira dukire bidutwara umwanya munini hariho abantu no kurungika kuja kwiga mu bisanzwe nkaho ja kubaza muri Ministère de l'Éducation duhe feedback abantu bose bagiye kwiga ubuhinga woshobora gusana na liste batayifise kubera erega muri iyo minsi hezi biti byari biti nyene gusa job je nababwira ndagira iperereza buke ndabiye igihugu capfiriye iyo cahombeye hajye hariho umuntu muze murabe nawe yoba ari umuntu atigiri azi ko atavyashoboye bakamunoma kuri poste bose bamubwira ngo felicitation kandi acavuga ngo merci kandi azi ko atavyashoboye kubera iki waragenda hageze ko mwiga ikintu mukora ugaca uzondera umuconsultant ivyo vyarabaye nari ministre na jewe abakose nababwiye ikintu bankorera cyari ikintu simple igalo wasi de confession religieuse ndabwiye bayinkorere ndabwiye nti mbe nta kintu nabaye ko mutaragiheza ngo burya turacarindiriye ko turonka umuconsultant ninagira mwe nimwe muri abaconsultant banje none mugiye kurondera undi muconsultant niwe rero akwiye kuza mu kibanza cyanyu mwebwe mutahe hajye umuntu rero yaricara umuconsultant akaza bakamuhemba hanyuma ahejeje gukora nica bari ikintu cy'igikorwa bagaca batanga isoko uwundi akagikora we wicariye ngaho gusa nta kindi uno munsi kumva yuko akeneye umutekinisiye akora ndabwiye yuko ni ikintu kingora hajya tuvuze budget programme mu bisanzwe wewe uvuga ikintu uzokora n'amahera yacu kubera bari baramenyereye yuko ari ukwicara ndabwije ukuri ubu hariho abagira incapacité d'absorption kandi abo ubu cotation niko izoca nayo cikurikira ivyo nyene urose 40% tuti nta kundi urose 50 musanzwe indongozi ariko kuronka 80% n'imiburi ibu mugabo byagenda nabi nico gituma rero ubona bataja guhiga abatekinisye baca bitwa aba consultant
ori vya consultants twabikuye twategeza kugira abatekinisi uyo nzoca muraza kumpa izina ryiwe kugira ndamwibarize jewe ndabikunde ivyo yize. Hanyuma ikindi cha autorité locale ni ibindi ko ndababwira autorité locale tuvyumva kumwe mwebwe mugabo ntugire ngo bajya ba autorité locale sinzi ko mwabibonye muri kampanye yo gutora ku mitumba aho umu chef de quartier atanga 100 millions yegiturire agura abantu bamutora aho wavuga yuko ari kugira ba chef de quartier hari ikintu abayironderera ntuze kumubwira rero ngo uri kumubwira ngo akurikirane ubuzima bwa quartier ataca ajyamo ayi Bujumbura warasanga bariko bajyana abara bari kuri peripherie bagifisa amatongo barya ibivuze by'amabarabara jewe narigiriye mwitenga ndahazunguruka n'amaguru nca ngenda gusenga muri rya sengero rya paroisse mwitenga mwijambo navuze nti bane ba mama ndababwire iyi quartier itegerezwa kugororoka itagororotse mwebwe nyene muri ko mwikwegera umuriro nababwiye nti abantu barashaka kuzokwiba mu kinama ari akaba fiefu y'abasuma gusa yivye mu kinama gaca yiruka abapolisi bamukurikiye acaca muri twatubarabara twatugira twacocorone umupolisi azomufata gute. Ubu hariho ico twari twasavye ministeri bijejwe yuko n'imiburi naho tuba tutaragira amabarabara bagira amaborone berekana aho ibarabara rizoca kugira ngo umuntu wese abimenye ati naho wubaka umenye ko hazoca ibarabara. Ivyo twarabisavye n'Igitega bambwiye ko boba baza babigejeje kure mugabo ndabona yuko ngaha mu bice bya Bujumbura nta kintu bariko barakora mugabo abantu baba barababwira hakiri kare kugira ngo tudugire iyo basama barabara zoca kuko amatara zo yaronka gute amazi burya nta niki amatara yo byo natuma ca hejuru y'abantu mugabo amazi mutereza kwimba none bizogenda gute nikuvuga yuko turiko twubaka igisagara taho kiriko kiraje ibi rero twosensibiliza abantu bagume bavyumva arezo autorité rero mu bisazo ivyo byari by'abahinga uraba ivya urbanisme yatereza ko cari vyakora mugabo urasanga basamara abivyo biturire igiturire ni ikintu ca mbere je nagerageje uburyo bwose ndabingene cogwanywa mugabo nasanze ni ingwara igoye kugwana kubera iki giturire mu Burundi nasanze ari umwumvikano hagati yo utanga igiturire n'ugihabwa nuvuga nta urega uwundi aho tumaze gufata igiturire hose naho ubutanga igiturire ari victime bamwatsi igiturire uwo aradenose mugabo abandi barumvikana ati ndaguha amahera rujya rubanza rugoramike bakavyumvikana hagati yabo nta urega uwundi bisaba rero yuko abene gihugu iperereza ryokora muga mu bucamanza hariho umuti twibaza uzofata hariho ikintu duheruka gukora gikomeye cyane muri iki gihugu hatwagize umwiherero utari bwigere ubaho sinzi ko hari abandi barawukora aho twahuje le trois pouvoir turavuga tuti dushire hariya ku rubaho ibibazo byose abene gihugu babaza tubishire hajya hanyuma twese turi kumwe inzego z'igihugu turabe inyishu tuzitorera ikibazo cy'ubutungane cyo twahereyeko twakimaze ku iminsi 2 turiga ku muzi dusanga ingorane zihari ico bita pouvoir judiciaire ntiyigeze iba pouvoir judiciaire kujya mu bibona pouvoir judiciaire nuko haba hariho umuntu ajejwe ikibazo cy'ubutungane mu gihugu kumanuka gushika hasi dusanga rero nk'ubu sentare ntahinyuzwa irashobora guca urubanza mu bushikiranganje bakarusambura bimwe bita revision none wumva executive itaciye iba judiciaire duca turavuga rero tuti ubu kuru supreme niwe mukuru president wa kuru supreme niwe mukuru w'urwego rw'ubutungane nuvuga ibirenganyiwe bica ku mukuru w'igihugu kubera iki mukuru w'igihugu mwarumvise bavuga ngo ndiko ndabinjirira umukuru w'igihugu uravye no mwibwirizwa shingiro avuga ngo assurer le fonctionnement régulier des institutions abashinga amateka bahejeje gutora itegeko umukuru w'igihugu ni warisinya arashobora kubabwira ati seconde lecture ibi bifise ingaruka mbi ku bene gihugu akabasubirishamwe bigakunda mugase watwara inama nshinga amateka
ubucamanza barashobora guca urubanza, reka ndabereke, urashobora guca urubanza ukurikije ingingo nk'ukwiri mu rugo rubanza rusambura igihugu. Ni ukuvuga inama nkuru y'ubucamanza irashobora kuvuga iti uru rubanza naho ruciye mu butungane igihugu kirashobora gusambuka, reka tubikore uku, uyu muntu ari victime yibi tumujere uku, mugabo igihugu ntikigume kiri maintain. Umukuru w'igihugu urumva we waza kuza kuri bijya vyananiranye, duca dufata yuko ubu mu ntara niho hazoba kurudapere. Umukuru wa kurudapere niwe abazwa ibibazo by'ubutungane ku buryo habaye akarenganyo, niwe tuzobaza tubwira ingere vyagenze. Uwo rero niwe acabaza bagiye bacamanza biwe. Mwikomine hazobategeye, tujavuga tuti mwikomine hategerezwa utwara insenare ya komine niwe abara ibibazo by'ubutungane. Mw'izone hazoba ari residence, uko nyine utwara residence niwe azobazwa ubutungane muri iyo zone. Bizotuma rero habiki irubanza wowe utanze igiturire bakacugwa ngo ndagonde, ubwo nyene umukuru wa sentare ngabazi ko ari babibazwa arabiraba ati bazobimbaza nije bazocavuga ko nari igiturire. Burya rero turashobora kugarura ugasanga nta muntu agitanga igiturire mu butungane. Hariho ivyo penale baratanga igiturire kugira ngo muhumirize, ahandi naho muca inkoni ngufi birashoboka. Mugabo naho nyene birumvikana ko hazoba umuntu akurikiranwa ati mbega ni kuki uyu muntu mwarumvise mvuga nti tugerageze ntagire umuntu asubira gupfungwa ubusa cyangwa umuntu apfungwa atari umwicanyi. Hariho uhungabanya ubuzima bw'igihugu, uvuga utu tukamurekura aca bandanya ari iki gihugu, uyu ni umwicanyi tukamurekura ari iki umuntu. Mugabo hariho uwundi muntu usanga none nk'umuntu yasomoye igitoki kandi ukabona ko ari umukene, kumupfunga imyaka n'imyaka ntiwo murihisha akariha ico gitoki agataha kugira aje gukora ibikorwa. Hariho ibintu rero byo mu butungane tubona yuko tuzoza turatorera umuti uko bukeye, ariko nagenda babwira iperereza ni mwebwe nyene hamvuze mwebwe simvuze abamenyesha bakuru gusa, mweho mbere mwari mujejwe iperereza kuko muraca hose aho mubona. Umwene gihugu wese ajejwe iperereza agaca atanga raporo ku butegetsi bumwegereye. Aya mahera bariko barayegeranya haraba umuntu none wabimenye, umukuru w'igihugu yabimenye. Harega burya mu Burundi hari n'abantu bavuga ngo reka ndabe ko umupolisi yabibonye, ngo ujya musuma ngo ndabe ko umupolisi yamubonye. None umupolisi ni Imana kugira abone byose. Naje barakunda kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo ntavyo yabonye. Umukuru w'igihugu si Imana, iperereza n'abene igihugu bose baraba ikintu cyose gishobora kononera igihugu. Wavuze utishusho y'igihugu nka kantine scolaire. Na bintu nakubwiye yuko ari umuntu anyegeza amahera kuko abonye uje mu kabari. Erega baza kwivura mu butwe ubwambere. Sinakubwiye ishuri yagurutse mu bikoresho barondera bagacavugana mu vero kandi tagurutse. Hariho abantu bavuga ngo profit sino uvuze jembere kantine scolaire igihe nayiraba neza ibyo ari byo je navuze nti umuntu yabizanye yaradukwegeye kubera uri umuvyeyi gufata ukagaburira iri shuri ngaho ukabagaburira rijya rindi shuri gihajya ntubagaburire. Navuze ibi bintu by'amaweneje ibi bintu batuzanira ngo na organisme international muga kubivamwe wavyinjiyemo biragoye swate uravuga uti tuze turangire twabigeneralize. Hanyuma iki kibazo cy'abana kiya kibazo iyo bakivuga gutyo bati turabe aba bana kuva mu nda tubabungabunge turabe ingene bimeze. Mugabo naho nyene kiya kiganiro naracumvise n'abana baba bose bagufi muri bajya muvuze bari muri kaminuza nta mwana wa ministre usanga ari mugufi ni malnutrition. Mbe urazi kera ngera abantu bareha kera abantu bari bigatanye uko igihe kirengana abantu ntibaba barebare nkuko bahora. Kera bari bigatanya abantu
uno munsi ntibakiri bigatanye dushaka tuze turaraba iriga none regeneration ntibaho oyagenda murabe none abifise ntibariho ntibafise abana turabe ko bose abana babo cyenda afise akana gatoyi kabisu kabona yuko ngene kamwe ntambaga kandi gafungurira hamwe n'abandi bavyibusha abandi baravyibusha ahubwo bafise ngago hafi obesity mugo gasaga umwana umwe kubera amagara yiwe ngene umubiri wiwe wiyubatse birabaho mugabo je kindacemera yuko nk'umwana bacukije ataragera je murandaba none nk'umwana bacukije agacagwara malaria ategerezwa none tuja muri yuko tubishize muri generalite mugabo je kera ngikura ibitaro vy'iwacu twarajana abana ku rupimo kwa kane abana bakamupima umwana bakaraba ko yaduze ibiro yamanuye bagaca bagira recommandation ico gihe ku bitaro bacu batanga n'amata kugira ngo babonye umwana ariko aramanuka bakamenya ingene bamugirira alimentation nico twari twasavye n'ubu ntibaragikora muri ministere ya santé twashaka ko ku bitaro ibyo byose habaho service nutrition iyo service nutrition rero niyo ica iziraraba igacimpanura abavyeyi bagiye abavyeyi bacosa abana gushika bacuke bakabaha education d'alimentation hariho nibindi burya ntimuvuye ngo n'abantu erega natwebwe tuvuga ngo turateye imbere hariho abatarya neza none uriye nk'ibrochette zitanu ku munsi burya bibaza ko buriye neza erega hariho kurya no kurya neza gufungura neza harakwiye education y'abantu kuvyerekeye gufungura abantu bazi ko ari kuzuza inda gusa muhira mwamaze kumva kantu mvuga bijya ngo zana amagi zana amasoro vyarisha abantu abavyeyi benshi irigi ntiyemera ko umwana we warijya avuga ngo nijya ababose turijane ku isoko erega muri ko mwe bamenyesha bakuru nako muze murakagira mugira education ngo kubera zana amagi zana amasoro inkoko ni y'ababose ntegereza kwishora ku isoko irigi ni y'ababose ntegereza kwishora ku isoko tukigisha abantu kugaburira abana babo amagi none ubu bigezaho igitoki c'amahando kuva kuri 5 bacava ngo ni isoko atarose kagatoki k'amahanda 3 ntarya igitoki ibyo byose ni education dukeneye cyo twakoma tuvyumva kumwe amabe afatiye ku bitsina ubu ni ibintu biri amvoge bimwe nababwira ngo abantu bacarondera financement ngo agwanye ico ariko turabe neza no mu gihugu cyacu twariganye abazungu muga tutaragera kubigana twebwe imiryango yacu yubatse ukwayo mugabo abakenyezi ntwamatiko turayaga bariko baragira reforme ya ntuze code de personnes de la famille abantu ntitubanze tutahure neza ingo zacu ntizikwiye kumera nk'izindi ngo umugabo rero arashika akabona umenga hari imitwe ibiri mu rugo ariko uzura burugo umugabo n'umugore umwe wese ategera ivyiwe usanga bameze neza muze murabizo njyane zo miryango ziva kubahabara heshi zihera ku bintu by'abahabara wavuga ngo ugira ubigwanye ngo abagore ni beshi mugabo nitwaze tumenye kubaka ingo neza tubiganire neza kuko ibyo bavuga ngo ni violence nta mugabo nawe aheruka kugira itangazo ngo abagabo mu gahinda burya wavuze ngo baca bavuga ko abagabo ari bikoko umva no ku bagore batawe kwitwa ibikoko kandi nivyo n'abagore kwere barazi nk'abagore urinze ubona umugore w'umutegetsi abaye umutegetsi aguma yumvikana n'umugabo wiwe sikeshi cyane mparanda birabo kasanga umudamu abaye umutegetsi n'umushinga amateka ugasanga kijana n'umugabo wiwe ku rubanza yego ugasanga yifitiye irindi rigaragiwe yarihevye ibi byose rero nibisaba education mbe nkawe
n'umwana muhira baraye ubusa agaca agenda kuvuga ashitse ku ishuri twaraye ubusa baramukubita ku munwa umwana yibaraguza mugabo twebwe umenga turiko igihugu turerekana yuko amakosa ariyo umenga twe ntacyo tubibonamwo ko umenga tureganye mu igihugu cyacu umenga twe ntituriko turagikingira ariko abandi uzurara je naragiye mu gihugu kiraho mbona umuntu ariko arasega igihugu giteye imbere ncambwira abo turi kumwe ntibasha ngira ndamuhe nifata nakira telefone muce mumfotora ndiko ndamuha yari yirutse umuntu ariko arasega apfuye kubera ko tugiye tumufotore yaciye yiruka no kuvuga n'umuntu avuga ati igihugu canje ntigicafure ko kirimo abasezi hari abantu inzara iri mu kwica mugabo ntibagenda baravuga ngo turashonje twebwe ni kagatima ngira ngo nyene kukararaza igihugu cyawe bacanye nibaza ko mbere nta nivyo bazi burya ko buri kuracararaza mugabo nkako kukavuze buke abantu batavuga ati heba nawe ugira isoni ntuze urazi kuja kuvuga ngo iwacu ngo murazi ngene hameze ngo iwacu ngo papa na mama bama bariko baragwana tuzoza turahanurana ntagondi. Murakoze cyane ko mijambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu hama abashimiye n'Imana yashimiye yuko kuri uno munsi nzoba mpagaze hano. Nitwa Abel Ndiwayo nkaba nsanzwe ndi umukinyi wa filime nkaba kandi mfise n'ikinyamakuru TV online yitwa G5 Media. Hama rero ndavuga cyane mvugira abakinyi ba filime mu Burundi. Ni gisata tubona cibagiranwe kuko akeshi mu bikorwa byose by'igihugu bibaho nta munsi n'umwe turabona umukinyi wa filime atumwako. Twahavuye twibaza yuko ari kubera bavyita ngo n'utuntu tugenegene tuca tubona yuko umengo ntibabiha agaciro mu gihe abarundi benshi basigaye bakunda filime bagakunda inyigisho tubaha tukabona ko mu mazu y'abantu turi mu mateleviziyo y'abantu n'ibintu twigisha bisa akamaro ariko tukabona igihe cyose hatumwe ko abaririmbyi hatumwe ko abakomedi ariko umukinyi wa filime nta n'umunsi n'umwe. Murashobora guca muvuga ati kubera iki none waje uno munsi icatumye nza ngaho no munsi n'ubundi sinaje kubera abakinyi ba filime batumweko nuko sanzwe hari ukuntu ndumuvuruganyi mu bintu vya online narageze aho nibera umu influencer ndatangura ndapubira ibintu kuri Facebook kugira ngo ndabe yuko byontunga kubera ko ndakora ama publicité menshi ama company amaze kunyizira akazarama ama publicité nkora bivanye na ya Facebook ariko ku rwego rwa filme nta munsi n'umwe. Rero turabibona tukumva turababaye. Rero nyakubahwa mudufashe ko ndabivuze imbere yanyu natwe muze munatwibuka. Hama ikindi tukeneye kumenya tubarizwa mu kihe gisata ntituzi nimba two kwitura ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama kugira ngo budufashe canke nimba mwogira ikindi gisata kitujejwe kugira ngo tuze turacitura na cyane yuko ibikorwa dukora bishika kure kandi hari abantu benshi dufise baduha ubuhamya bari hanze bakunda igihugu cacu kubera yuko baraba ishusho tubereka. Hariho abana benshi biga ikirundi baciye mu masinema yacu bari hanze dufise akamaro keje ariko turabise ikibazo kubera tutazwi tugiye gufata amasanamu mu marabara baradufata bakadukubita. Jewe narigeze kugira ikibazo mwirohero ndiko ndafata amasanamu kabisa abantu nga amapistoleti wamengo nisha umuntu ndavuga none ko dufise igihugu ciza kandi byo bavyiza tucerekanye abanyamahanga bakakimenya kandi filime nico kintu cambere gituma igihugu kimenyekana. Je ndi mu bantu benshi nzi uko nakunze Tanzania ntarayijamwo ndavye ajya amasanamu n'abantu benshi bakunda mu Buhinde kubera ajya amasanamu ahantu hose atandukanye mugo twebwe tugiye ngo kubikora baca badufata bakaza bakadufata ariko nkaca mbona nuko tudabisa tubarizwa hamwe tworonka tubarizwa ngira ngo mukadufasha mukaduha n'amabaje yerekana ko turi abakinyi ba sinema ngira ngo vyo dufasha tugeze nk'ahantu
bakabona ko turi abantu tuzi. Je ndinda kwisigura ko nagiriwe ubuntu ndategwa iteka, televiziyo y'igihugu iranyizera, turakorana, tumaze igihe dukorana. Burya ngenda ndavuga ati jewe nkora ukaraba kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu, nkaca sanga ndiko ndafatwa n'umuntu ntazi nica jeje yaborewe, ariko araza ngo ibi bintu ngo ndabiturira, ngo hani iwanje nje ndahatwara. Rero nyakubahwa mudufashe. Hama ikindi nkuko turi muri vizo y'iterambere, igisata cha sinema ntimucibagire mudushiremo, kuko biri mu bintu bizotuma abanyamahanga babona igihugu cacu buryo kiro kiratera imbere, mu gihe twiza turabikina mu mareresi yacu vyotuma bigira kure. Hama ikindi naco turafise ikibazo cyuko tuvuga ngo dufise amadolari make mu gihugu, ariko iki gisata nyine ca sinema ni gisata cozana amadolari menshi mu gihugu cacu mu gihe cyo kwitabwaho, kuko YouTube hamwe yogira n'amasezerano n'igihugu tugakora dushiramwe hariya, nubwo tutaronka amahera bisanzwe tutadandaza, bitewe nuko amateleviziyo dufisemo iki gihugu ntatugurira amafilime, kandi ubundi mwakagombye no kuyahana, kuko kwerekana ikintu cy'umuntu yakoze ku mahera atakiguze kandi je natanze amafaranga, ico kintu ni ikintu kibi cyane. Rero umunsi w'amasezerano hagati ya YouTube na leta, basi twebwe tworonka udufaranga duke, kuko dushize filime kuri YouTube hariho ukuntu YouTube duhemba amadolari, akadolari kakaza gake, ariko reko aca tugira n'ikibazo connection sikirenga nkuko mwabivuze ngo limitere ibintu mwe nivyo, hari abantu bataturaba kubera connection. Mwoca mudufasha, kubera mu Burundi hariho Canal Plus, aho hakujya barafise ico bita Canal Box. Canal Box nakantu umuntu atunga mu nzu nka kujya utunga Star Time canke nyene iki ukagura amayinite. Ako kantu umunyagugu wese arashobora ukagura akagashira mu nzu ugasanga araba connection yorohewe. Nimba iyo Canal Plus iri ngaha, kubera kitaduteza imbere nk'abandi kazana ivyo bintu bafise aho hakujya, kubera ko ijya satellite yaje si y'umunyagihugu mutoyi miliyoni 4 kuyishira mu nzu, naje ubwanje yarananiye ntayo ndagura, kuko kugura ikintu c'imiliyoni 4 muhira biragoye atari nka societe canke igihugu cagutse. Rero mwodufasha ico gisata gishobotse, Canal Box ikaza mu gihugu vyodufasha kandi bikaja mu ntumiro y'iterambere, kuko kugira dutere imbere nuko na connection ziba zaragwiriye mu gihugu cacu. Murakoze, Imana ibahezage. Iyo intervention yawe tugira banze numvirize ministre ngahe cyayivuga ko ico gisata kiramaja hehe mu bijera gute. Murakoze nyine cubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, nibyo ibyo abera shikirije birumvikana kubera ahari ho kudatahura imukuntu, ariko twebwe nk'ubushikiraganje kumenyesha makuru ivyerekeye lo contenu ibishikirizwa byose, haba mu buryo mu kwandika no mu ijambo ryavuzwe mu rubanza no mu bibazo byose harimo contenu, ibyo birabwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru biri wacu. Naje ndi umurealisateur ibya filme abatwara bikoranye ndabizi, aho kare baravuga yuko byoja mu gisata cerekeye imico kama n'ibiki, mugabo twasanze biri mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru. Aho rero niyo kara turi kurasaba mu bikorwa turiko turakora duhura n'aba influencer, sinzi we ngiyanga ntiwaje twaronsa amakuru, baraje turagira inama, hanyuma nibaza yuko ico kibazo ufise kizotorerwa umuti uri mu bushanganje bujejwe kumenyesha amakuru. Hanyuma iyo karata nayo tuzoyivugana ko ingene twoyikorana na sense kugira ngo bashobe kuronka uburyo bwo gushobora gukora boroherejwe. Aho rero nyene cubahiro umukuru w'igihugu nkacangira ko hariho ico batakunda kuvuga cyane, mbwa yakivuze kuvyerekeye monetisation y'ivya economie numérique. Economie numérique normalement ni ubu buryo amafaranga azambo biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube, kuko ivyo bishika mu gihe hariho igihugu cy'abagenera amasezerano nizo mbuga, hanyuma amafaranga arinjira kandi niko riraduga mu bihugu bimaze gutera imbere cyane gose muri ico gisata barabikoresha. Twebwe natwe nyine cubahiro uwo mugabwe wo kurondera monetisation y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo, kanatsinda ku munsi igerekezo rya 4 kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarje
hazoba harimo representa ba YouTube na Facebook, hanyuma turategura kuvugana ingene twosubira kunagura gukorana kuko byarigeze kuba hanyuma ntivyakurikiranwa birahagarara, ariko ubu unye nizeye yuko baba ba influencer abo bose ugwaruka cyane cyane bijya gasape yavuze abantu bose bashobora gukoresha ziya mbuga zikazana uburyo bwinshi n'amakori mu gihugu, kubera yuko gushikisa nyine cyubahiro imbuga nyinshi zaba amaze gukikana akatari gake nyinshi ziriroje hanze y'u Burundi. Abakori yo kwinjiye mu gihugu aja muri ibyo bihugu, hari ziri muri Amerika, ziri muri Sweden, ziri muri Norvege, ziri mu Rwanda, ziri muri Tanzania. Aho ugugwaruka rwacu rafite icyo kibazo, aricyo gituma twarayivuganye n'aba influencer, twaragiye turabona amakategori y'abamenyesha makuru aba influencer. Mu minsi ya vuba kajya kazodukundira duhuye n'abasineaste, nabo nyine amakonteni yabo barashira kuri ziya mbuga, nabo nyine barinjiza amafaranga kandi igihugu coronka uburyo butari buke. Ikindi nyinshi bahiro bijya bikorwa byose dukora muri leta, nk'aba bantu bakwepa amakori kajya kamashini ka obere bagakwepa, aba influencer barafise ububasha busumba n'ibimenya makuru ntajo ndavuze ku buryo bashobora guhimiriza abantu bagahindura ingendo bakareba kwepa kajya kamashini. Je nk'akararo ngiye kugura nka Ferabeto muri Asiatique ni kamyoneti, umuntu araguha karibu ukinjira, winjiye ujyaho hanze akabona ko nje ni kamyoneti rika abapolisi acabwira uri ndani ngo kubera iki aziko nza kumusaba ko ndiha muri bujya buryo kugira ngo amakori agende, ariko barabikwepesha muri Asiatique twama twabikurikiranye n'ingorane. Aba influencer nyine cyubahiro haba mu magara y'abantu muri bujya byavuze by'imyanda ibicafu hirya no hino, barashaka guhimiriza bagahindura abarundi ku buryo udasanzwe, cyo gituma ntabashize inyuma mu kubakira. Turagira inama kandi n'ibitari bike tuzobikorana. Hari icyo bavuze cerekeye ijoro ry'igihugu, nibyo hariho programme mu bushikanganje n'icubahiro muzi yerekeye promotion de l'image de marque du Burundi. Harimo n'amareresi twateguye tuzokoresha. RTN barafite ibikoresho ndashima cyane gose kuko bari sibiza mawuti ubunye mu yerekeye uburyo naho nyine byavuye ku bukerebusi bwabo, kuko nyine cyubahiro hariho amasezerano hagati ya RFI na RTNB abaha uburenganzira bwo kuronka ibikoresho ku mwanya n'amafaranga mbere bakanayabahereza gacakoresha mu kugura ibikoresho bigezweho. Abyo byose bikoresha kugira ngo yisura igihugu ibiri muri programme dufise tuzoka nabo bose aba influencer b'inyamakuru. Hanyuma byerekeye yavuze bya Canal Plus cyangwa Canal Box naco nyine turagifise, kubera yuko twaravuganye nabo bari bafise gusa ibibazo byerekeye nk'amakori, bavuga yuko amakori ari menshi muri barihishwa muri Canal Plus. Mugabo tuzovugana n'umushikiranganje abijubwiga ca leta kugira ngo tworohereza abene igihugu bashoboye kuronka amaxe kuri ubwo buryo bubaha amakuru, kuko birungura ubwenge bikugurira imitima y'abantu, abantu bakamenya ibitari bike. Ariko nyine cyubahiro ko ngifise ijambo, hari ikibazo kimwe ibinyamakuru byigenga nta vyigenga biriho byose n'ibinyamakuru ko bikora ku murongo umwe. Mwarabibonye cyubahiro ingene bakorana neza mu byerekeye iby'igihugu na cyane cyane uruhara bagize mu byerekeye amatora. Narabashimiye cyane gose ko nariko ndabikurikirana. Hariho amafaranga y'amarodevance bariha muri ARCT, ayo mafaranga bigizija ko bayatanga mu madovize, mugabo abo binyamakuru bifise amafaranga y'amarundi ku makonti. Rero baca bagenda gutora amafaranga muri konti y'icubahiro bakaja kuyavunjisha kuri marché parallèle, kubera les banques ntizikibaha ayo madovize yo kurya muri ARCT, igaca iba ingorane. Kindi naco nyine cubahiro nohereza ko RTNB ko yayikora inyegereye cyane, irishuzwa amafaranga muri ARCT y'amafrequence, mugabo dukoreye igihugu kimwe. Nkuba bavuga ko bayishuza nka miliyoni 400, mugabo twaravuga n'umushikiranganje w'igaca leta avuga yuko bateza kuyatanga, mugabo amafaranga ava muri RTNB kaja kuri ARCT kubera amafrequence ariko afasha bene igihugu. Ni ibintu twovugana, ariko mugabo dukwiye kubasanya n'icubahiro mukadufasha kugira ngo ivyo bintu ntibibandanye. Hanyuma mu kurangiza nyine cyubahiro RTNB radio television hari ahantu idashika, hari ibintu byerekeye amazone d'ombre turiko turakuraho, mugabo nyine cyubahiro igihe cyose bigiye muri budget mu bushikanganje barakunda kubireka. Or
nyirishobahiro hariho ibice bimwe bimwe burya iyo abene igihugu badushize imbere turiko turatunganiriza ivy'igihugu akaba yumva amakuru y'ahanda yiwiwe amugenewe ntayumve asa n'umwana nyirishobahiro uzosanga umufise mu nzu hageze gufungura ugasanga afunguye ibyo utasumye canke ibyo utatetse ico gihe bari bakwiye mu gutwara twosaba rero nyirishobahiro ko muzodufasha muri ico kintu kugira ngo aya mazone d'ombre amafaranga yotekanywa twarayishize mbwa bakabikuramwo amafaranga bikuye ngo abarundi bose territoire y'igihugu cyose ibe couverte par les zones de la RTNB koko nakabazo nako nyene kari kambakiye murakoze irishubahiro. Urabizi ingene budget tuyikora duhera ku migambi. Ubu twaravuze ruti tukorere ku migambi tuza tuvavuga ruti ntambwe ya mbere ya kabiri ya gatatu. Mu bushikiranganje rero urafise mission yuko utegeza guha makuru abene igihugu uvuze uti muri PTBA niki ico urumva n'umugambi dutora ubu twaza gutora umugambi teje kutora amahera tuca kuyarondera ikiyo tuyabuze niho duca ruva tuba umugambi tuwureke canke umuga twawubonye twawubonye twese budget programme iri kwirorosha ibintu bimwe kuko nk'ubu muri revision budgetaire twarabwiye intara zizane imigambi 10 yihuta intara yose tuba tugire wa mwimenyerezo ingene intara zigiye gutangura kuronka budget yabo twabuze bazana imigambi 5 ubushikiranganje nabwo bazana imigambi 10 mu ntara ubushikiranganje nabwo buzana imigambi 5 uracufata ucubo wa mbere kugira ngo bice bigenda neza hanyuma cyo niyumvira igituma RTNB bavuga batirihe mu minsi yahera erega bintu byari bitunganije neza amahera RTNB yinjije wamenga sa y'igihugu cinjije wamenga ni yindi entité iri hirya amaparaetatike yose ajya ama administration personnalisée wamenga ntarimwo atanga amakori mu bandi ndibuka nigeze kubaza ADG wa OTB umunsi umwe nimbe mwebwe nk'ubu twovuga ko Burundi OTB ibumariye iki mwinjiza amahera ngahe ngo turatanga amakori none leta suma actionnaire naga yaronka dividend ngo nugutanga amakori urumva yuko hariho concept twahorana muga nk'ubu ikihinduka ibyuko barihisha ibinyamakuru privé mu madolari none abazi ko byashoye hanze bikazana amadolari mugabo nk'ubu wosanga mu mutwe wabitawe kubigira yiyumvira yuko ibinyamakuru bikura amahera mu madolari ahantu ibyo binyamakuru privé rega je nababwiye iyo tuva kandi tuza turahategera tumenye tuti duhinduke gusa hariho abantu basuiva mutonema muri budget kera wasanga ari copier coller ntiyavuga ngo iki cyarakozwe yari ni copier coller navyise yuko aje umunsi namenya ngo suivre mutonema icarico ngo intama ziri ku murongo zigiye ziriko uzishoreye hakaba igiti kiri mu ibarabara iya mbere igasimba iya kabiri gasimba cya gituka cyuzura gikwega buke naho kizoba cyahavuye iyindi igumisimba kubera yabonye ko imbere yasivye niyo suivre mutonema hari abantu rero batiha pene gende ukakugira dusubire kurovoya ya budget y'igihugu byadutwaye ubwanya urazi gusanga Ntare House yubatswe twayinje muri 2018 mugabo nagiye mbona 2020 nza mbona budget handitse ngo construction Ntare House neza kubera iki ntibigeze muri finance bamenya yuko yaheze kubakwa ijya pare y'ikiriri abantu bose bari bazi ko ari ya Micombero natweze nduma je navuze nti je nibanyereke aho barihira ruwaye turarondera konte bari leta yo birihira ko ruwaye turayibura hanyuma reka tuje mu madosiye turabe nyene yipale niho twasanga Micombero yari yayisavye allocation wenye nikete yanditse ayisaba allocation abari haba nkuko aharuwe kuko ico gihe yaba hari yepfo kuri ntuze kuri 1er November hanyuma baramuzanira kontra yisinya
mugabo mu ministre ntiyasinya hama mu nyuma barasubira barayizana mu ministre yasinye Micomero nawe ntiyasinya tuza dusanga umunsi umwe babwiye mu mirongo umunani gutyo bandikiye madamu Micomero bati wewe uraheranye ruwaye yiyo pare naravuga ati iya parcelle ntigeze ibi iwacu mugabo kubera hahandi yasaba allocation muri ministere ho bacabanya yuko yamaze kuyiruba bagwa bandika ubu duheruka kurondera imodoka inzu za leta je barambwiye ngo hari inzu basanze ngo ipanzwe namba ari kurangahe namba ari 10 kubera urumva n'ivyakera abantu rero ubu ico no basaba mwe ba journaliste nico twanashatse ko tuvuga kugira dutegera ibintu kumwe tuze turamenya ibihe turimwo ni haba nababwiye yuko tuva muri triangle bazaho tuja muri triangle bazamba mbewe bazamaze kuyijamwo ni bangahe ko naje wari je nabivuze ndavuga n'igituma n'ingene twideriva umukuru w'igihugu aramaze kwideriva aramanuka muri sure yuko umudeje yiderivye il s'est dérivé vraiment ikimenya amenya muze murabe umuntu yabaye umudeje muri sitashitse ahantu ku ikontwari bavuga ngo kari budeje yaravuye mu budeje kubera iki byaramunaniye kwakira ko atari deje n'abandi kandi bavyumvuko rero mubonye utudefo tw'aba autorita nico gituma mubona mfata umwanya munini wo kwigisha indongozi ubu ndiko nigisha abasitanteri ndabahejeje ubu ngo basubire mu ntara rero nigishe abajya bajejwe ibisata bitandukanye kugira yumve so kiri doit faire hanyuma ico gihe niyo abankujejwe igisata cha communication acamenya ati jewe abo dukorana ni bande acaja mu ba journalist bacaza baramubwira tugipange guti igisata kubera muba muri kumwe nabo bantu urumva ko zokwemera no kwideriva akaja kwicarana n'umujournaliste nta mukuru muraja kubaza agaca bakwepa ahubwo no basaba yuko ubu jewe communication secrétaire général de l'État ni hari aba journaliste umuntu bazoja kubaza ingene ariko apanga ko karera arongowe ntavuge ntatubimubaze natwe turimubaze igituma atavuga ingene akarere kifashe kuko tutabigize uko ntibazohinduka baranka kuvuga amakuru kabisa neza ngo goje kompara soma wewe ngo nkande hariho abantu bahora bandikira ama message aba cadre de l'État les ministres canke aba gouverneur bakanka kubishura hanyuma gaca nyandikira je anyandikiye hari nkabona message ncaramubwira nti ndongekira message warungikiye uwo muntu ni abari nka ministre yindongekira ico nikorera agaca yindongekira kugira aze kubona ko ari transfert ncambwira wa wundi nti wewe ko wase kumuhinyishu mpinyishu ndayimuhe uraza gatacamarama urazi ko nigeze kubwira umuntu ntigenda ministre akwakire hanyuma ministre harahera kwezi atega n'ubu ntaranyakiye avuga yizire nkiyakirire nta kundi cabaza ministre mbwira wewe naje ndafise umwanya kurusha uwundi wewe uyu muntu ntiyagusavye audience ku buryo ari je ngutaga kuronka umwanya wowe utarawuronka kandi ari byo ujejwe rero nagira ndabwe yuko ntituramanuka ngo tuje kuri triangle bazamba kuko ubutegetsi buri hariya hasi umuntu ratemera kumanuka mugabiri ko biraza ko mu ministre yemera kuba muri quartier bigakora kera nte kwaruko yaca yimuka ebo kameme aba ministre baragwa muri quartier wabo bakabaho bahora baba ega ni kujya nyene bamanuka kuko umunsi azoba afise ico yagiriza aca hava yaca hahunga ngo je mwebwe ntitukizinanye rero ndabasabe ndabivuze emwe muze kukomunika ministre de l'Intérieur abwire ba gouverneur ba musitanteri gushika kuri chef de quartier nko musanza ahantu hava muti ibi bibazo turiko turavuga twese ukavuga uti ngaha muri quartier yiwawe ko tubona umenga neho hari imboregwa nyinshi nibiki akavuga ibyo yabonye hanyuma gutyo acatavuga ati je quartier yanje basange ari imboregwa ngira nkora kaboregwe ngaha kuko burya naho tuvuge je ndabwiye inzoga
inzoga ntituzovuga ngo ntimuzihebe mugabo tutegerezwa kurwanya akaboregwe tukagwanye hajya avuga bati ja mu kabare utevye je naratanguje ryashira hamwe vaso je ndazi ko harimo n'ivyo kubuza abantu kuja mu kabare kuko twaheza gukora saa 12 duhejeje gukora ntushobora kuja mu kabare uri ku burimiro wacu utaha muhira none utashe muhira nawe utuma mustere uranywa zinga akabare kaba gahetse ifuko rero nk'ubu chef de quartier shavuga ati no je ngaha sinemera ko mu bimborekwa kandi bigakunda sinemera umwanda kandi bigakunda byose biva kubera abamenyesha makuru batawe kubivuga bagiye bava ku kazi bagaca biruka ku ikontware nk'umu journaliste yeyumva agaca abakamera neza bakazabona biriko birazunguruka ati yavuye ku kazi saa 9 abantu bicaye imbere y'ibiro mugabo yaragiye ku ikontware hajya naho mvuga ibintu yamaze gufatwa ntuzeye psychology pratique ni muvura natwebwe twese mugana je gusa mvuga none je ko nakije numvumenga narakize je nta kibazo office urazora abandi nk'umu president bavuze bati manda atangwa kwimvira ngo ubwo bazonyongera haciye ndavuga tuzoja mu matora umugambwe ushatse urazana uwundi mukandida je nti jewe mwarantoye nje imbere mubonye atavyo ico mwari munkeneye ko caraheze cyo parenza ku mwene gihugu mu bana mugabo ugiye warakoze ikibura umutegetsi uratinya gukurwa kuko wohava usubira muri babandi bakorera ikibi rero du transforme indongozi zumve ko ari umwene gihugu mu bandi adakwiye kubakorera ikibi. Murakoze cyane nyene cyubahiro kuduha uwo mwanya. Nitwa Sandrine Nizigiyimana nkaba ndongoye iteleviziyo ikorera ku buhinga bwa none Woman TV, ni televiziyo y'abakenyezi. Narifise utubazo dukeyi nashaka kubaza muga imbere yuko mbaza twashaka dushime ingene mwaduhaye ikiyago. Ndabimazemo imyaka myinshi je sinari bwicare n'umukuru w'igihugu nk'umuntu arongoye televiziyo ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Turashimye iriteka mwaduteye. Ikindi naco twashaka gushima, turashima ingene muriko muritaho communication. Ubuherutse twarabonye ko no mu makomine ubu bariho abajeje communication. Turabona ko iki gisata mwagihagurukiye kandi natwe tworoherwa gukora. Ikindi akabazo nashaka kubaza, turafise ubushikiranganje butandukanye ndetse n'amadirekisiyo atandukanye. Tuko turabona ingene abajeje kumenyesha amakuru muri presidence bavyitaho cyane kandi bakaguma ku mwanya. Twashaka tunabashimire kubera batubera icitegererezo ciza ingene bakora. Ariko turabona ubushikiranganje umenga ntiburi ngaha mu Burundi. N'amadirekisiyo turavye amasite web yabo, turavye ama réseaux sociaux yabo, umenga umurindi turiko bobo umenga siho bari. Ivyo rero twe biratubabaza cyane. Tumenga hariho bamwe bajeje gukora, abandi turondeye amakuru yabo ntibikenewe ko tuyamenya, kandi ugasanga ubwo bushikiranganje canke direction kanaka bariko barakora ibikorwa vyinshi cyane biteza imbere igihugu muga bakavyubika ko donc igiseke. Twabona ko communication ari nka marketing, abanyamitahiki bashaka kuja kuri site kanaka bushikiranganje kanaka direction kanaka bashobora kurabira kuri aba masite kugira babone ibikorwa vyiza. Naho tora tubona abasi b'u Burundi baguma bapartage ibintu vy'iwabo kubera hari akanu gahaze mu bajeje ama communication mu bisata bitandukanye. Twashaka dusabe muzo turungikire abajeje communication muri presidence bagende baforome abantu bose bikunze babahe n'igiti kubera birateye isoni. Nukuri birateye isoni. Simbona imbona kazoza communication tuko turayishira inyuma tutariko turatangaza ibi vyiza. Abajeje igihugu abafise amahoro atandukanye akomeye igihugu batariko baravyerekana bazoca baguma batwereka ibintu bidafise akamaro. Nico kibazo. Ikindi kibazo twashakanye n'icubahiro mushikiranganje yabivuze ko bariko barabikora batunyarukirize
peyi yacu ibe eligible kuri Amazon cyangwa ku ma Facebook. Meruka kwandika igitabo cyareke no mu maison d'édition mugabo bambwiye kugira kije kuri Amazon nanje target nari nifise nashaka kudandaza ari international mugabo bambwiye ntibikunda makandondere amakonte y'umuntu ari hanze ntize konte yiwe yantize nimero za telefone ziwe numva ndababaye cyane kubera shaka ko mahera yanje agenda ku makonte y'undi muntu shaka ko aza kuri konte yanje. Ikindi kibazo cya nyuma twega abakenyezi mu Burundi mu bintu vyateye ise turi nyuma gatoya mugatora tubona amaproje y'uburimyi y'ubworozi niki ariko nitubona cyane amaproje yo gukangurira abakenyezi ku bintu vyateye ise babe yarinye cyane uburasanga n'umukenyezi atazi no kwatsa televiziyo application muri telefone atazi niyo bafyondagura ugasanga nyene turi nyuma cyane. Twashaka muri umurindi turimwo w'igihugu cifashe twamaze kwifata mudufashe haze haraba ama projet yo gukangurira abakenyezi bakoreshe cyane amateise kubera turavye n'abagwiza tunga 10 mwisi batanu muri bo bakoresha ibintu vya technology canke teise natwe rero turasavye nk'abakenyezi mudufashe mudukangurire kubera natwe tuzi no tuntu duke usanga abagabo batugaya ngo ntavyo muzi kubera bamenyereye n'abagabo gusa nibo bari mu bintu technique canke ibintu vya ma information usanga aribo baje imbere. Turasavye rero mudufashe teise abakenyezi nimba aho baho ama projet agakanguriro canke renforcement de capacité ku bakenyezi bakoreshe cyane teise nkuko tubona muri Chine ama e-commerce abakenyezi mu kudandaza ntafata urugendo canke atumwanya aho nyene mu nzu yiwe arakora ibintu agakora ama video agashira ku ma réseaux sociaux abantu bagakomanda ibintu via internet canke en ligne gutyo tuzoba tutariko turatakaza umwanya narijya abakenyezi turi benshi. Ikindi ntorangiza ntavuze turi muri 16 jours d'activisme nta bakenyezi tubona mu ibarabara bariko barareklama ngo turahohoterwa cyane. James television y'abakenyezi ayo makuru ntayo mfise narayabuze nta bari mu mabarabara ngo abagabo baraduhohoteye cyane umva akariho karavugwa. Turabashimiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ko abakenyezi mutwitaho n'igisoda mwarakiduhaye turabashimiye cyane. Arakoze cyane ariko nateyise je murambona mu bajene nkacageye nagirisha inama legene bari muri teyise nabonye abakenyezi barimwo hajya bagatoni bose ku mateyise n'aba expert ahubwo ni byiza kugira mobilisation generale effectivement si ku bakenyezi gusa n'abandi harageze yuko ubutumenya telefone uti mbe iyi telefone ndayiguze ngo ndayikoresha iki umenya ibyo ukora iyo ni mobilisation. Hanyuma burya ukomye induru azora mu Burundi hari ikintu cyitwa globalization wacumenga byose byayagaye kubera umwe akomye induru ubu umugabo akomye induru nagiye numva ngo byayagaye rero ibintu mwisi birabaho ariko jene baza ku bakenyezi twe mu Burundi twobandanya ku ngendo turiko abakenyezi boshobora kugira twobandanya turi ku murindi mwiza woshobora gusanga abakenyezi mu iterambere aribo bari imbere. Iyo ndiko ndagenda ngiye nko mu gatondo ka kare cyangwa ku mugoroba sinzi ko mwe murabona hariho utuntu muzo tuzingi abakenyezi bari bimwe byo kuguranana singene bavyita usanga bari ku muzingi gutya bajyana sirike kubera ubwa mbere muribuka igihe twari ko turagwanya ibi bintu bya banki rambere hanyuma abakenyezi cyo barambwiye bati twebwe niho iterambere ryacu rihagaze kuko tuza turakora ibikorwa irafa rikonjayo bugiye onda haciye nkabona akazinge mpagarara nkaca ndababaza neza mbwira ingene mugejeje hehe bigenda gute nindaramukiwe banyereka ngaca ndamubaza ico yakoze
kandi nsanga bakora abakenyezi kiya kintu nasanze gishobora kubateza imbere abagabo gusa ntibashaka kucitaba kubera abagabo ngo bakunda utwagwa baca bigira mu twagwa abakenyezi rero nk'abajya baza baraja ku kazingi mwofata mwebwe abakenyezi bize ko nasanze ari byo abatize namwe abakenyezi bize burya naho mwoja muri babiri birafise ico bimara babiri gusa uca ubigisha abaforoma nimwige mwebwe abakenyezi mwize hamwe wewe ufise ico kinyamakuru uzura mobiliza na ruguru nk'abajya basanzwe ara fonctionnaire hari ya ruguru abaganga abarimu bari hagufi yabajya batize bakaderamwa je mpora ndabahenda gusa ndababwira nti nanje ndagiyemo ngashiramo umutaye mugase ndagenda ngo ndabe ko ndaramukiko bashaka kugira hari aho nabonye nko muri mwaro birakomeye cyane mbere muri mwaro nabonye hatari hake barabikora mwaro ya kera kariya karere ugiye muri za Ndava Mbogora na Gitega ndaboneye igice kimwe kimwe abakenyezi rero tubashira imbere ariko twongere twigishanye yuko mu ngo n'imiryango abakenyezi abagabo twemere ko abakenyezi ari bayinarugo je ndabaza kubibona umugabo yemera ko umukenyezi ari inarugo ubwo rugo gubatse neza ko ari inarugo kuko umugabo ni serugo umukenyezi ni inarugo avyemera ko ari inarugo usanga ari mu manager w'umuryango umugabo rero aca yemera ko agera na rasyo mugabo je uravye kwama imisi yose umugore ariko arazinduka ngo genda umpaye rasyo oya bijya si vyiza nabe manager umukenyezi muzoraba muzoca musanga ingo zimeze neza uvyemeye kandi ntugire barasesagura abadamu mugabo ingorane zihari abagabo amahera yabo nta umenye yapfa ivyo birabaze je nk'ibitangura oya je bumva yaguma mbwira ngo rasyo amahera nkazabona aheze nyaramubwira ntumviriza kuvubakira konte nawe uzozora aja kuyitorera agiye bwa mbere yabanje kuvuga ngo bwa bundi uhembwaya ngo ko turya menshi reka nawe uje kuyarondera rero niho uzobibona neza amahera y'abagabo nta umenye yava sinzi amugabo abakenyezi n'abicizi bahaye bagere uca usanga urugo rutekanye kubera umugabo gituma yanka kenshi kwerekana konte yiwe arihayo asesagurira ahantu adashaka umugore amenye niyo ngorane ikunda gushika kandi ntimutwegeje iki kintu ndakivuga kuko kirambabaza usanga umuntu ariko akubwira ko ari umukene mukaza wumva ngo yaguriye parcelle umuntu kandi apanze kaza wumva yaguriye parcelle je bijya birambabaza cyane kandi biriho cyane kaza wumva umugabo ngo yafatiwe ahantu mu rugo guhundi mugabo reka dusubire duhe ijambo uwundi murakoze cyane nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi cyacu ciza je nitwa Nzeyimana Toma ariko rero imbere baciye batwenga sinzi gituma ariko rero imbere yuko nduga ku ijambo nagomba nanje nshimire cyane initiative ya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuko ngene yatwiyumviri mbere ntaranavuga n'ikinyamakuru nkorera simave ndavyibagira mbanze nshime cyane kano kanya keza mwaduhaye hanyuma kandi ikindi ngomba gushima cyane uku kuntu mwatubariye muti kino kiganiro kiciye kija no mu mateka ni kiganiro mwise historique kino kiganiro rero gituma ndagishimye nuko mwabanje kudukebura murakebura mugabo kandi ndashimira na Gasape yavuze yuko hari abamenyesha makuru bateye intambwe tutavuga ibintu by'abandi gusa mugabo natwe twikubita gashi tukambara neza ari no wavuze ngo yambaye agakote hari anye tukambara neza bya bindi vya kera byo guhindura ngo tugenda twambaye amajinsi mu dufata amajwi ivyo biriko birahindukanya kubahwa nyindi cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza
biriko birahinduka kuko murabona ko hari abashaza bakabegwa mu bamenyesha makuru bizoca bibandanya tugiye no mu manama tugenda twagize gutya nyene hanyuma rero icyo rero nagomba gushima nico mu bamenyesha makuru twarafashe umugambi wo kwiteza imbere nkacangira ko rero nca mbanza kugaruka je nkorera ikinyamakuru bita Kazuza FM ijwi ryo gwiza umwimbu ikinyamakuru bita dufite icivugo gikomeye bita be your own boss nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi mwarahashitse sagasesheshwa rumuri mwaratugendeye kandi twarabishimye cyane kwiteka mwaduteye nkaca ngaruka rero mvuga yuko muri Kazuza FM ijwi ryo gwiza umwimbu naje ndiko ndabivuga nabibaje none abamenyesha makuru nitwaba koko tubwira abantu ngo bagwiza umwimbu eske twebwe umwimbu turawugwiza ubwacu nivyo rero bica bigaragara kurajya amajinsi bya tusanga bitameze neza kuko tuja kuvuga ibintu natwe tutarimo rero je nifatiye ko ndafise utubutike ko navuga nti zishobora kubwira abantu ngo be your own boss nanje atanu uhagara mu boutique mfise rero ndiko nanje ndakora muri utwo tw'utubotike kandi ndiko ndagerageza no kuraba kono kubaka akazu kameze nk'ako ka WhatsApp ka WhatsApp we yashizemo asansere muri niveau zibiri mugabo je nawe nzoshiramo mugabo nzogerageza ndabe ko nogira akazu kageretse nk'umenyesha makuru kandi ndakarembeje hari dare ya mbere maze guheza rero ni vyiza kuko natwe mumenya ko mumenyesha makuru tutagifise ya shusho ya kera yo kwiruka mu materiye no mu manama twirukanga gusa tuja gutora burya buperdiem turagwiza n'umwimbo nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu cy'u Burundi kuva mutanguye guhimiriza murabona ko n'abamenyesha makuru bakayangana hanyuma kandi ikintu nashimye cyane ni iki mwavuze yuko bitumvikana neza ko abamenyesha makuru baba abafise ibimenyesha makuru vya leta canke vy'abigenga tugenda gutanga amafaranga mugabo ntituyariha amadolari bayaguha muri dolari hanyuma mugabo tukaca rero tuja muri berbe bagaca bayahindura mu marundi ugenda utwaye amarundi nta kinyamakuru kiratwara amadolari mugabo utwara amarundi ugashira muri berbe ego bakwaka to kuri ya dolari muri berbe ukaca uversa amarundi rero twagomba dusabe nyani cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko mwamaze kuvuga ivya 4e pouvoir ndibaza bose ngaha biyakiriye nta muntu ari muri 4e pouvoir ndibaza bavyumvise twese turi muri leta nayo ni imwe nta pouvoir zibaho zinga kiretse gushika kuri rujya rugero rwa judiciaire executive n'iyindi imwe izo ni zizwe ego cyane gose hama rero iyo yindi ya kane twamaze kwiyakira ntituri muri iyo wahorayo oya kera nyakubahwa nawe wemeye kwideriva twese turi hariya twamanutse muri triangle yo hasi kuko mugabo hari wavuga ngo triangle sans base mugabo ijyayo twumvise ko ifise base ubu rero turamanutse mu ifise base nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ego muri ibi byo kugwiza umwimbu abamenyesha makuru barimwo kandi turi ku kivi kandi murumva ko turiko turaterera twese turi muri leta imwe bya binyamakuru bimenyesha makuru vya leta vy'abigenga twashaka tubasabe nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi mudufashe mu dutezurire kuri hajya amafaranga yo muri ARCT bimenyesha makuru nagacamutwe bamwe mbere baranataye baraherana abandi barakwepa amafrequence barayabaka abandi barata intumbero bari barihaye yo kubandanya bakora umwuga wo gukebura wo kubaka igihugu ciza cacu cy'u Burundi kubera ayo makori ya sinzi ko ari kori mugabo ngira ni redevance yakwa ibimenyesha makuru bigatuma bananigwa kuko uravye idolari 1,000 canke mu nyuma uzusanga ari na 2 kubimenyesha makuru bitariko biraronka n'amakomunike nk'abigenga n'ibindi usanga bigoye batagira
abasahiriza kumbure nk'abo bantu bavuga ngo baja gutanga amaproje hanze batakibigira ari ugukorera ngaho iwacu nimwakadufasha ako kazo bari keza. Hariho amakuru nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yavuzwe cyane muri ukwezi kwa11 araca no kumbuga ngurukana umenye twebwe mbere mu yijwi ryo kugwiza umwimbu vyaradukoze ko twibajije ibibazo byinshi mbere n'abantrepreneur baza mu biganiro ncenca ngira ko nibutsa ko muri Kazuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu duha karyo aba jeune entrepreneur abantu bariko baragwiza umwimbu bari mu gisata c'iterambere kuza gusigura iyo batanguriye bakavuga bati twe twatanguye tudandaza ivoka zibiri mugabo bunanje ndakoresha abo rero iyo tubacishije ko ivyo bita storytelling bakavuga ivyo babayemwo birafasha abandi bakitangura kuvuga ngo nta mitaye tugira ngo nitubone iyo tuzova niyo tuja. Iyo uri kuratanga uburorero ku radio abantu bakumva ingene abantu bahereye hasi maze bakaduga bagashika ku rundi rugezo biraheza bigafasha bigasahiriza mu kubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Rero nyene icubahiro iyo nkuru yavuzwe cyane ni nkuru yaho twabonye noneho twarigiriye no kuri tele imwe turabibona aho hafashwe ingingo yo guturira ibidandazwa byababa container 40 ibidandazwa bavuga yuko habaye zuguru hagati y'umugwiza tunga yagiye kubizana mu mahanga guhera mu 2018 gushika mu 2025 ivyo bintu biguma biri ngaho ari urukwegane biraheza biranabora biratagaciro baja kubiturira kontinere 40 ziraka. Yeni icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi mbega akabazo murantunga akabazo mbega leta y'u Burundi yarahakuye akarusho igihe ivyo bidandazwa izo container 40 zaturirwa niba leta y'u Burundi itahakuye akarusho ho nta cari gukogwa muri uyo mwanya kuva mu 2018 gushika mu 2025 nta mezire yari gushobora gufatwa kugira ngo ivyo bidandazwa bingana gutyo bifise nako gaciro bitume bihabwa bene gihugu babigure kuri rumwe mugarugaruke mu kigega ca leta n'uyo mugwiza tunga ubuhombe busangirwa mwijwi rero ryo kugwiza umwimbu twabonye umengo ivyo bintu birakeneye umuco tubimenye kugira ngo nejo bano bagwiza tunga n'abandi bari mu mahanga babonye yuko mu Burundi bishika hagasha ibidandazwa bigera kuri container 40 sinibaza ko bihesha ishusho ryiza kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Rero sinzi twagomba no kuri nyene icubahiro muduha umuco mwongere muhumurize nabano bagwiza tunga bati ni muhumure nta bizosubira gusha kuko ari gihe umuntu ananigwa kuko kubera mikoro bikaheza bikagorana. Murakoze cyane karako nagomba kuvuga uvuze uti byagukoze ko nacyo byarankoze ko je barabivuze numvise ari je maramaye ubwa mbere bwobwo je nabajije mbega itapi itagaranti gute mbega ikintu c'igitambara gitagaranti gute aha nta wambaye impuzu amara y'imyaka 10 jewe maze kuvyumva icambere nabajije inkoko nyene nawo bazi uti mbwira ibi bintu byagenze gute nageze amahirwe sanga Obere nawe nyene vyamukoze ko komisere general wa Obere nawe vyamukoze ko ari muri yankete yavyo nabwiye ntubu nyene ungirire icegeranyo byagenze gute tongere tumenye uri mu makosa wariwe hanyuma hano kuko nabaza none BBN urumva narumva ntarampa raporo ikwiye ko nabubwiye ningirire icegeranyo neza umpe raporo menye ingere tuzo hano umuntu mugabo ntibishobora kumvikana bijya bintu ntibishobora kumvikana. Hariho abantu ngira ngo baba bashaka gutukisha igihugu cyane nico mca nimvi none umugani wawe iyo bapfuma bavuga bati wabuza amahera y'ikori reka ibi bintu bigurishwe icamunara
twebwe ko ridukeneye turitware hanyuma yarengako tuyaguhe. Erega burya iyo turiko turavuga ngo leta mvyeyi leta nkozi, umuntu wese yitwa indongozi aba yiyumva ko ibintu by'umwene gihugu ari nk'ivy'umwana wiwe, akavuga ati iki kintu tukigire gute, tuyigire gute. Uvuze uti ndemeye guhomba, ukavuga uti ndemeye guhomba. Birabaho hari igihe uvuga uti ngaha duhomvye twese nta kundi mugabo ntivyari ibintu uvuga ngo n'uburozi, ntivyari oya ntibwari uburozi, uvuga ngo n'uburozi baje gusuka iwacu. Ico rero ndacakiriko na jewe, urumva yuko batarabimpa neza, mugabo bijya muzokumva ko hari ubuzobihanirwa. Kandi igitwana bahamagaye hari ibibazo rega twese dukwiye gusiguriranira. Je nkabijya ntavyo numva kandi ndazi yuko zobihanirwa. Hariho burya nibazo mutariko murabazo usanga n'abandi, nk'ubu je narumvise ikibazo gikunda kuvuga ngo jewe ngo nja mu bikorwa bitanda. Weko ico cyo butakivuga ati weko biri gwavuga ngo uca mu bikorwa bitakura. Na cesura kwibwirizwa shingiro ndara mukuru w'igihugu ahantu yoba yimiriwe ndahabura. Hari igihe abantu bashobora kuba ibinebwe ukagira aba responsable ukabona yuko bariko babaye ibinebwe batariko barakora umenga niba abandi bo kwicara gusa mugo ruhiro ukavuga uti ngaha ngira nje kuvyikorera. Cyane cyane babivuze igihe ngiye mu gisata cy'ubutare, kubera bari barahatimbitse nagiye kubinjirira mu itimbi ryabo. Ninjiye rero baca bavuga ngo none nk'ivyo biramuraba, ngo biramuraba ivyo by'ubutare, ngo nabituma bahinga. Mugabo nababwira yuko ubwa mbere burya hariho abandi bavuga ngo sawa ariko agira ivyo ntazohatambikiza hose. Iryo jambo yarigeze kuvuga ngo ntazohatambikiza hose, kubera babazi ko hariya munsi bazi ico bahakoze. Muribuka burya butare tukibubona ubwo mu Kirundo, ibintu by'ubutare cyo ndabona ko Burundi babwaratunze kera. None uravye abazungu kijya kinogo, uravye irya tineri ngenire ukaraba ubutare bwagiye bakemera tukaguma tubasaba imfashanyo. Ntibagira umunsi umwe ngo batubwire bati erega mwebwe reka gusaba imfashanyo, murafise itunga reka tubereke aho riri. Bakatwereka bati twarahanyegeje ego nivyo, kuko urabona ko bari barahubatse baca barashira ivu baca baratera ibiti bacavuga ngo kuko narabajije n'ingene babushora bucishije mu Rwanda, no kuvuga abarundi ntibigeze baronka ntibarose ukazi yo kubimenya. Narabajije ngaha mwisare kuri Cuivre na Cobalt, nagwo nyene ugiye metero nka 20 uzubona amabarabara ririca mu kubafi rica mu kuryo niribandanya. Mbajije umutama cavuga ngo twebwe ngo ceniga muri primaire ngo twe twabona bimba ngo batwara ngo twamenye ibitari byo muntu zimakebuko. Twasanze naho nyene hariyo tinere ahantu hose, mwarabonye mukike kuri tererara twasanze naho nyene barabwimba. Cendaraba ndabona ni Burundi twe twari igihugu cyamaze gutunga. Mugabo naciye mbona n'igituma baduciyemwe imice tukajamwa abahutu n'abatutsi n'abatwa, kwari kugira tugume duhanganye tugira ikindi kibazo kizotuma tutiyumvira ico Burundi. Rega n'ibiti ko tubibona kubera none ko dufise amahoro twagira ubumwe two bikamisha gute. Rega ucuronka umwanya wo kwiyumvira uti jaje narimviriye none nta kintu dufise twoshora hanze Burundi nabwo bukavuga ko bushoye. Ubutare cyenda bwije ukuri Burundi bwoze ubutare je sinzi Imana inge byari vyihishije. Samedi ngace navuze ko Imana nayirako. Première dame yagize umugambi wa sport pour tous, hanyuma ariko bagenda muri sport haba abandi bavuga ngo murazodushiramwo natwe, bati none si pour tous muraza. Hajamwo baba jene bazi kuraba ubutare, itinerere bafashe baza basanga ni irimwe ubutare kandi kare twahora tw'abatwahonyanga nani hagufa ahantu najewe kuva nkiri umwana niho hajya bavuga ngo gutembera twaja kuraba baraje
tuza tubona ubutare beryllium nayo nibwo buri muri ajya mabuye azimvye kuko gushika ubu twari tumaze kubona ku ntamba niho twari ko turayimba ubu yaraduze kontenere irashika nko kuri $7,000 no kuvuga aho handi twatoye cha wiyumvira nk'ubu twogira ku buryo bakimba tubyo turonka nk'ikontenere 10 mu ndwi 10 hari ibibazo byotora umuti urumva ametiste wimvye quartz nahandi bateye quartz nyene igihinga naho n'igihinga nyene tuza tubibona mugabo hari abantu bashavuye kuko ubu n'abahora bimba ubutare ubu ntushora tutabibonye nukuvuga ushoraho tukweretse hari beyi ivyo bizoca bigenda neza mugabo urumva nk'uwari yaratimbisa acavuga ngo ninje mu bitamuraba ikawa nagize ngo ndazinjiyemo ubwo nyene nagiye mbona n'amambasade aje kunda ngo sinkoreko aha muri ko bavugira isosiyete imwe yari yaratwaye ikawa tutigera tumenye amahera yahereye induru ziravuga murabona ingene bace bashaka no gusabota ugize uraja ukintu batimbikiye ko cyari bw'ubutunzi bw'igihugu usanga umenga winjiriye hari abantu bavuga ngo wanyinjiriye ahantu hose uhonyoye hari ubutunzi bw'igihugu cyavuga ngo uranyinjiriye muga rero umukuru w'igihugu ntawe yimiriwe mu bushikiranganje bwose ni imigambi yose ni y'umukuru w'igihugu handitswe ngo le gouvernement met en œuvre la politique de l'État telle que définie par le président de la République. None wewe uheza kudefinisa ntuje kuraba ingene bija mu ngiro. Usanze ahantu hari haburotse uragenda nyene ukahugurura nta gisi ndize yuko nk'ivyo bigiye kugenda neza mugabo abandi baravuga nk'umuntu urumva aravuga ati ana nk'umwe yari yaravuze ngo nta buriyo ngo ubutare ngo nabesha bene gihugu agiye abubona bushotse muca mwumva none aca yishura iki acavuga ati sibwo babeshe rega turahagana bwe nawe kare turahagana arabavuze ngo none umuntu muto yingura mutako mwanya ni bose n'abana banje iyo umwana atabona ibintu utegereza kumubwira kuko urabona hariho abantu bavanga bafise amasosiyete civile cese ndigira numva ngo assemblée générale société civile assemblée générale ibera ku radio naka ku kinyamakuru naka ugacumenga yavugiye abarundi bose batamutumye ntibamutoye ntibagize iki umva rero none umuntu ataza mu nama ico naco marakwiye kuza murahanura abantu hariho abantu batagenda kumviriza inama y'abarongozi abona ati jewe ahubwo ni wakwiye kuzi wanje ntabibonye aho ngene mugabo hari ikintu nabonye cyahindutse abantu baraza mu manama kera nk'abapatiri ntibaza mu manama y'indongozi abayisilamu ntibaza mugabo araza yego kabisa hajadi akaza no mwitwikiro wiwe mu nama kumviriza abapatiri baraza bikira baraza ivyo ni vyiza mugabo mu minsi heze nobo hariho abantu bakivuga ati sinzoja kumviriza umutegetsi je ico nzumviriza ndumufarizayo nzoza ndumviriza havuga nabi ncengera ku kinyamakuru ncevuga ko duhangane ni kubera ikintu natoza mu nama ngo tubivugane ataje mu nama rero ndabivugira mu nama koko ncambwira bene gihugu ntabasubire kubahenda uyu ihiraba ingene bimeze kubera iki ntabayitaba inama ntaye rero naho nyene ndaze ko nkobo mutinya ko kibaza buti mbe ati habijya ako twumva bacavuga ngo hari wanyandikiye message acavuga ngo gufata kugatumwanya ngo ku muntu umwe yo nahubwo ujya nofuma mpeba abandi bose nkaja kwigisha ujya wenyene ni none ntaza no mu nama none ngire gute mpebe nta mimwe ije mu ndimi zibiri n'abandi cyangwa nawe ndakuvugisha ngere kavuga ni wewe iburi kuravuga sivyo kandi bivuga kubera iki murakoze nyiri cyubahiro kuri kano kanya nitwa Sauda Mboneko nje serukira kinyamakuru radio televiziyo Burundi bwiza nico nsanzwe serukira imbere y'amategeko mu mwanya muto bampaye kuko babimbwiye mu gutwi ko tuvuga umunota umwe nta birebere nza kuvuga nagomba gushimangira gusa
ku byo bagenzanje bavuze by'ukuri tutiriye ugwara abadukorera mu bijyanye no kumenyesha amakuru dufise akazi katoroshe ndetse kanakomeye kuko dusubiye muri kahise murazi ko ibi bimenyesha amakuru nyene bidatunganijwe neza nivyo twasanga yuko birasambura igihugu ari naho ubona benshi twigiriye umugambi tuti ko twabonye ko ariyo nzira bacamwo canke benshi bakoresha reka natwe tujemwo kugira ngo dushobore kubaka igihugu nyeri cyubahiro by'ukuri aho tubona uku sindi bwivugire gusa ndazi ko ingorane zihanze ikinyamakuru canje arivyo bihanze n'ibindi binyamakuru by'ukuri turakenye abantu benshi abakora amategeko canke abadutunganiriza twibaza ko bakoresha bimwe bita copier coller bavuga kumwe ibinyamakuru vya kera vyakora bifise imfashanyo amashirahamwe ari hirya no hino bifashe umugongo bagaca bagira copier coller n'ivyuno munsi rero twifuza yuko mwo twiga neza mukatumenya mukamenya aho tuva nuko dukomoka kugira ngo mushobore kumenya namwe ingene mushaka kudushigikira nkuko bavuze rijya kori sinzi ingene bagita mu kirundi mugabo mu gifaransa bavuze ko ari ni redevance iyo usavye redevance umuntu yirigwa ariruka yirigwa arakorera igihugu we ntiyinjije kandi ukongera ukamusaba n'irindi kori kandi nawe ari ku murimo wo kugira ngo mushobore gukora mwese mumenyekanishe bwa bwiza bw'u Burundi cya gihugu ciza muca mumva ko hagera ahantu hazogeraho avunika gasanga yahagaze rero muratwigira bikunze rijya kori nibuka nigene nkiri mu nama nshinga amateka bazanye rijya bwirizwa je naraseme ndavuga ati nukuri rikori ku ma radio communautaire ku ma television irikori irashobora gutuma ibikorwa bitabandanya fuma muri gabanya canke muraba ukundi kuntu mushobora kubageza simvuze ngo riveho kuko twese udatanze ikori igihugu nicyo ubaho baturabe nimba tuyinjiza by'ukuri tuyatange ariko niba tutayinjiza bareke tubandanya akazi twubaka igihugu ikindi gikurikira ni yambanza nibarize kibazo bagira forfaitaire canke bagira pourcentage suivant ngene uba warinjije nawe ni forfaitaire mwese muranganya utinjije urariha kandi nimba radio televiziyo la radio nationale ishobora kubura ikori kandi ishigikirwa none bimeze gute kurya kimara muraturabagiza muzoba mukoze icya kabiri ni tubakengurukire nyine icyubahiro kuba mwarashoboye kutuzanira uyu muvuduko wa internet nyaruka Starlink umuntu agashobora kumbure guprofita ariko si vya bose mutwigire kandi abahinga bajemo bige iyo Starlink ishobore kwishikira vyoroshe umwe wese ashobore kuyikorako kugira ngo akazi kabanguke uyu muyaga tukoreramwo ntidushobora gukora ikirere atari ciza internet atayo ntidukora nta makuru ashobora kubandanya ikiri no sozerera ko nyene icyubahiro turifuza ko umuntu akora agatungwa n'ivyo akoze gutungwa n'ivyo ukoze uyu mwuga wacu urimo tusata twinshi harimo abakira amasinema harimo abaririmbyi harimo abakora ibintu vyinshi ubugenegene amakomedi ni vyiza ko dukora ibikadutunga ariko usanga ibikorwa byacu twakoze bica biprofitwa n'abandi ugasanga mu kabari indirimbo yanje nakoze nduhije iri mu kabari kwiraririmbwa jewe nyene ntaco ninjije ugasanga filme yanje iri kwirakoreshwa n'uwari we wese ntaco ninjije karaoke zigakora ane mpagaze kuco bita droit d'auteur mudufashe droit d'auteur ku muririmbyi mudufashe droit d'auteur ku mukinyi w'amasinema mudufashe droit d'auteur muri iki gikorwa cy'umenyesha makuru bishobore kugenda neza nsozere ndabakengurukira ndamenyesha ko ikibano cha presidence ngaha mu Gasenyi kibakengurukira ku ngingo mwafashe yo kubasubiza amatongo ariko baravuga ati ko nyene icyubahira duteteka kadusubiza iki kirere cya 60 hectare mbega ntiyo dutabara kandi itegeko rivuga ko biridusubije kuko twabonye ritwaka mbwa ridusubiza ntiturarironka murakoze nyene icyubahiro dine par muri société civile ibije kwapuya les actions du gouvernement hajya mpora ntwenga nk'umuntu
agira association akubaka ishure agaca avuga ngo rabaho ngejeje ngo ni mu mpamabati muri programme ivyo ntitwari twabishize we twari tuzi ko ari we waje gufasha igihugu none ni kurasaba ko igihugu kiguha imfashanyo urumva mwe idine pare muri société civile d'autre part mwaje gukora umugambi w'igihugu utarimwo ubucuruza bwinshi nkuko babivuze hariho karabagira ibinyamakuru ko bariko baroso du financement hariya mugabo mu nyuma utwo du financement twaraheze kuko hariho nabashaka gukoresha ivyo binyamakuru nyene bashaka gusambura babonye rero ibinyamakuru bitariko bikora muri programme yabo ntibasubira kuba rero nkaho umuca muvuga muti none igihugu naco ni gute nibaza uko nico rero ubushikiranganje abujeje kwiga hayambajije nti mbega ni forfait vyerekana ko ata formule nziza baratora hari ibinyamakuru bica amahera kandi ukayabona ko biyaca sinzi ikinyamakuru nabajije nyibiri ibanga amahera muyakura amahera muyakura je ntayo mbona neza iyo muyakura ngo wapi ngo ahubwo ndi mukugara umugabo hariho abandi nabo usanga bamerewe neza ugasanga ikinyamakuru kirinjiza amahera rero ivyo vyose muri politiki ucuvuga uti none igihugu cobaho kitagira ibimenyesha amakuru ntibikunda none tuvyirukane tugira gute ibinyamakuru bicuruza vyogenda gute hariho ikinyamakuru communautaire nyene caje kugira ngo kiroreye ibiriko birakogwa kwigisha abantu ibigeza aha bimeze uku nkico urumva ni nkuko ari umukozi yari guhembwa kuko akoreye igihugu rero muri politike novuga nti uko turi kuri umuvuduko turashobora kuvuga tuti rohore ibimenyesha makuru kavuga tuti tuzokora iki dukora iki niki aho ngira ngo umushikiranganje n'abajeje communication baca bumva yuko ari ikintu twoja kwicarira tukaraba ibinyamakuru bikugara natwe ntituzoronka ingene za nkuru zibaroreye kavuga tuti none tubigire gute mbega ibinyamakuru vyo kugara ARST icayunguka kubera za fréquence zayo icayunguka none ko bashobora kugara ivyo vyose nivyo tuja ko tukavyiga umva yuko ari mugari ibimenyesha makuru gutanga ikora atangorane hariho bamwe twankuraja tuvuga tuti yuguruye irya shene yawe amahera bayinjiye gasape munsi umwe nawe nyene bari bamunyanyashije urumva cyagihe namubwiye ntumviriza rero urwo rubanza reka kurugira urwawe reka turugira urw'igihugu tugira turugira urw'igihugu ingo nkwakire ofisiyerema hanyuma bace babibona ko washikirije zagorane abari mu makosa bacataba kwibona abajournaliste rero rugitwamva ko ari hybride hariho uruhande muri ko mukorera igihugu niho rero muri politike y'igihugu natwe dutegerezwa kwiga ingene mwoba teni nibaza ko ivyo no kuvyandika mutugire etude nyene tugire analyse kefe tukaraba mbega duhombiki ikori nivyo urabivuze ikori ni kuwungutse utungutse mu bisanzwe ntatage ko leta yaguhaye barabarucamwo ni peage gute mbega ikamyo iri haco kimwe n'ivoiture erega ari ivyo je turugenda tugira simple none urumva baguhaye barabara ucamwo mbega peage ko ari peage ryo barabara fata ko ARST ya fréquence ni barabara yaguhaye mbega voiture iri haco kimwe n'ikamyo baca rero baraba bakabikosidera ngira mwumvise abo muri communication muri analyse mugira ingene bigenda ari si cenda vyita peage uvuze redevance ndeke kuvyita redevance fata ko imodoka iciye muri iryo barabara irariha niho rero cutavuga kuriha vyogenda gute mbega bobo nta kindi boba bariko barinjiriza igihugu naco tuba tuti grâce harabaye icinjira voilà dufate ko amakora aciye abamenshi kubera abantu bigishijwe barakora barataga amakori none ko bataza bakora kubera ibimenyesha amakuru mbega vyo nta kantu kuri aya makori ko yabaye menshi kakaro devase koza nayo maetide twoca dukorera hamwe nara kuvuga ngo murakenye muri société civile
leta ikivuga ngo siragutumiye ngo bigire mugabo muharamubona reka dufate nk'akarorero nk'amashengero baratanga exoneration ku mashengero nk'akarorero bazanye ibikoresho byo kubaka amashuri kubaka ibitaro reka n'utwo twose kugira ntabe deux poids deux mesures namwe muri société civile kandi itire pour la société alors nta exoneration ntaki aha nitwiyomba niko natanga ku batekinisiye je ndi umunyepolitiki ndaba politiki yego urumva ni exoneration hariya rero muri rya barabara ku vyerekeye péage ivyo byose no tubazo twiga kuko ibimenyesha amakuru n'igihugu ni indissociable kuko cugaye tuba duhovye mugabo mwese yahera wugaye ikinyamakuru leta yacu twenga no hariho indongozi zitinye babonye ngo umenyesha amakuru kubera iki arazi kuvugana n'abenegihugu bafise utuntu bamuneguye uje gushira habona mugaje ndababwira nti jo vous encourage dushirira habona amakosa dukora tubibone muduhanure je murambwira abantu abajeje iperereza nibo muhanda bibwira perereza ku buryo najewe iwanje muhaperereza kuko abajeje iperereza n'ubuzima bw'igihugu kugira ntibutobeka umukuru w'igihugu arashobora gukora ibintu bituma igihugu gitosekara mugabo iyo abaperereza babibonye baca bakubwira bati hari ibintu uri kuragira bishobora gutuma igihugu kigenda nabi ukaca wikosora namwe bw'abamenyesha amakuru indongozi mwashobora kugera bakavuga uti none nk'ibi nibiki abonye yakoze ibitari byo acabona ati babibonye nico ituma rero namwe bwe turi kumwe ngaha muri urugendo sanzwe ndongo radio Vyizigiro ariko serukira imbere y'amategeko ishire hamwe rihurikiyemo amaradiyo asamirana mu Burundi ABR ngarutse kuri iki cha marodovance ya RCT sinagomba guteba cyane ariko hariho precision nagomba gushiraho nuko uko iradiyo abari nini ifise ama frequences menshi nabwo ari forfaitaire kuri frequency imwe ariko iciriha menshi ico ariko turiko turasaba nkuko bandi bamaze kuvuga yuko ayo marodovance yovaho cyangwa kagabanuka ariko cyane cyane niyo facture ikaba mu marundi kuko no munsi iziri mu madolari bigaca bigora ingene umuntu ategekanya ingene amahera azokoresha kandi ntimfatiraho n'abasanzwe bakoresha iminara ya RTNB baturihisha badufactira mu madolari kandi atamadolari mu Burundi dufise aho rero naho kumbura umuntu aca riha kuri toya berbe ariko biragoye ingene upanga kugira umenye ingene zokoresha twosaba rero yuko bikunze ko ayo mahera yovaho bidakunze naho bakatugira amafacture mu mafaranga y'amarundi mafaranga tukariha mu marundi nkuko turi mu Burundi murabona ko amadolari yo aduhanze icya kabiri nagomba nyarutse nikijanye n'amabarabara politike yo gusubiramo amabarabara ngaha mu gihugu naho kumbure turi mu byo kumenyesha amakuru bituraba twese uravye amabarabara mwamwe ameze nabi nibaza yuko kandi amabarabara ari mu bintu bigaragaza bikerekana ingene igihugu kiriko kiratera imbere niko navuga amabarabara rero cyane cyane nagomba no kuvuga amabarabara agenda ku masite aho dushira ivyuma vy'amaradiyo nkaho no munsi manga kugira imodoka ishikeyo ni kibazo hariho umusozi witwa Inanzegwe iryo barabara ryakozwe n'abasoda kera aho kugira imodoka ishike hejuru ndazi yuko no muri RTNB bamwe barahevye n'ahantu hari amabuye boshobora no kutugirira amapave umuntu agashobora guca agenda byoroshe agiye mu mareparation cyangwa ibintu no kuyandi masite za Birime za Kaberenge za Mutumba usanga amabarabara aja ku masite ariko amayemeta hatagendwa hatoroshe ico rero ni ikintu cy'umwodufasha kugira ngo ni muri ya ntumbero nyene yuko twoba muri yambono yuko igihugu cyacu cyo bacifashe muri 40 giteye imbere muri 60 ivyo byose bigashishikara kugenda neza bisigaye turashima ko leta utwigora igenda igira mu kuduha exoneration sur la TVA na droit de douane ariko kumbere bikunze tukaba exonere 100% byoba vyiza
ikindi ngarutse ko gatonya kubijanye nuko uza uri kurasaba frequency ukagura emetteur arauronka umugira neza agufasha nuko ARCT kugira bakwemerere utegeza kuriha $500 urumva waronse umuntu aguterera en fait niko navuga muri ivyo vya ARCT yuko hobaho nyene iryo tegeko rigahindurwa rikigukundi gushasha ko bakubwira ati n'iryo tegeko dufise none ndashima ko muri ko muratanga intumbero ndiko ndabivuga gusa kugira abavyibuke ayo mafaranga ingene agenda rero kuri TVA niko navuga ni kuri exoneration bikunze bakaduha 100% naho vyo bavyiza ko amaradiyo nko mwavuze arashigikira cyane muri ibi bikorwa by'iterambere eka mu bikorwa byinshi kuko mwavuze ati ni kiraro ibimenyesha makuru ni kiraro kugira ngo nibyo abaganza badushikiriza bironke ingene bigenda hanyuma kubresi no shishikara kuvuga byose ariko nagira turashimana ko muri iyi minsi ibijanye n'umuyaga nkuba biriko biraza amabaraje atari make ariko arugururwa ariko turasaba bikunze hagimanga muri iryo misozi yo mwijenda amaradiyo manini ni hafise ama emetteur bica bituma amaradiyo yose yumvikana cyane turonse rero umurongo w'umuyaga nkuba novuga ni special tozura cika cyane byo bavyize kuko abene gihugu bikanguye bakumva iradiyo ntiriko ziravuga baca bagira ubwoba ati mbega habaye ibiki rero ko boduha umurongo w'umuyaga nkuba special byoba byiza kugira ngo ntihaze haraba amakupe abantu bashishikare kumva ibiriko biravugwa by'amabarabara biri muri programme y'amabarabara nyene hari haho ndagenda mu gihugu amabarabara yaho na jencha nkavuga nti tuhasubiremo byihuta ngira ngo muri bije y'umwaka uzazoja wopfa umuvuga nabuze kaburimbi mugaba basi hakaba ari nyabagendwa upfa umuvuga ko abuza kaburimbi umuntu nibaza ko burya ibintu byinshi byatwonone kubera iyi probleme y'igitoro mugabo niyumvira yuko biriko biratora umuti amamashini kwa hari kuza imashini ikahakora nibaza ko bizokunda partire y'umwaka uza duca dusanura utubarabara twose hano nasanze ni hariya wa kuri heha atabarabara rishikayo aririye turistike hajya naciye mvuga nti duteza ko akabarabara kajayo abantu bajeyo niro tourisme mu gihugu ifo atire abantu bakana ko bafise ama facility murakoze cyane ku kanya keza mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga na cyane ku bibazo byinshi bavyugarije amahadiyo ndetse n'ibimenyesha makuru amazina yuko nitwa niyo nkuru Aimé Pascal ariko benshi banzi nka Cody de Black abantu mu kozi canke inkore ikinyamakuru B-Info ndi kinyamakuru ciwanje no mugenzi wanje ntabwo twemewe n'amategeko turigenga mwavuze yuko ibibazo kenshi tuzana ngaha ari byo tuba twakuye mu bene igihugu yes ndafise akabazo abantu benshi bakunda kumbaza akenshi zino mbuga tuzikoresha haba mu konona canke mu gukora ibintu vyiza hari abazikoresha mu kuvuga ivyiza vy'igihugu n'abazikoresha mu kucafuza igihugu haba mu makungu canke mu kwankisha igihugu abene igihugu ndakunda gukora ibiganiro kenshi nkavuga ati barabara rya Mutakura ariko rirubakwa tugira turonki barabara ry'indara donc ibintu vyiza ariko babandi badukurikirana bakavuga ati uri kura tubwira vyiza gusa kubera iki utatubwira ingene mu service ya leta ibintu vyononekaye bakatubwira nko muri PAF bakavuga ati passport ni 300 mugabo ucusanga utari kura rihana express bariko baragusaba miliyoni 2 n'ayarenga kugira ngo uyironke akeshi ndazi yuko ibibazo bishikira benshi urashobora kuyisaba bikagusaba amezi 6 kugira uyironke ako nakarorero baravuga na za PCR uburyo baronka ama permis de conduire usanga ibintu biragoye onye n'icubahiro twagomba tubasabe nyamba bagiye abantu murungi kariya koko mukurikirana ivyo bakora muzoze muraturabira neza yuko ivyo mwabatumye ari byo bakorera bene igihugu kuko biratuma igihugu kigira ishusho mbi haba ngaha mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu kuko mwaratubwiye ko dufise vision 2040 Burundi bwifashe vision 2060 igihugu giteye imbere
mu gihe hoba hariho abo bantu bagifise donc nka service ya leta bayigize akarima k'igikoni kiwabo bizogorana cyane kugira ngo dushike kwiyo vision. Ako nakabazo ka mbere sifise tubazo twinshi. Kibazo cya kabiri harigeze kubaka kuri aeroport y'ingaha iwacu mu Burundi, biravugwa cyane mu binyamakuru yuko yoba yafashwe itari kirakora, donc yoba yafashwe donc yarashwe cya yononekaye. Icyo gihe biravugwa cyane, twebwe nk'aba influencer twaragerageje gusaba ababijeje bo hejuru ati nta kuntu mwo duhakise tukerekana yuko ibintu bimeze neza, kuko ndibaza murabizi vyahitiye mu gihugu, ibihuha vyaravugwa ugaca usanga umuntu w'icendajuru arahunze atazi icahunze, mu gihe hari umuntu yari kumubwira ukuri akabimenya kandi. Twebwe rero iyo tukibajijwe nk'aba influencer dukunda kubabwira vyinshi, biragorana inyishu tubaha. Mugabo okiya gihe twaciye tugira imana turonka nk'icabona, kuko umengo mwaciye mufata urugendo mwerekeza muri Guinea, sindavyibuka neza, duca turonka fact tuza kwereka abantu yuko ibintu bimeze neza. Ibibazo vyanje ntivyari vyinshi, nivyo murakoze cyane. Iki kibazo bijanye na pafe ivy'amapermi ni iki? Ni kibazo nama ndiko ndakivuga nanje, mugabo umva babwiye baravuga ngo sivyo. Rero tuje inama namwe. Nabwi hari n'uwo mperuka kubwira nti jewe wewe iyaranje upfuvuga ayo mahera ndayaguhe ugende, hanyuma je nifatire amaboko mu mufuko, kuko igiturire nta kuri tuzokigwanya. Kugwanya igiturire muraza ahantu duha tugira nk'ubu hari umuntu yigeze kwaka igiturire umupfakazi, ndamubaza none ayo mahera bakwatse yafise atoya ngo yatore uje kuyatanga, hanyuma nce mfata kuko babajije arahakana zana ivyemezo ntugira icabona, avuga ngo wewe ushaka kunyicisha gusa naho wari wamuhaye amahera. Rero navuze nti namwebwe tuvyumvikane, mwe muze musohoke mubonye umuntu batsa amahera, muze muce mumbwira muti ngo yatange, hanyuma teze twifatire, kuko nta kundi kuntu tuzofata abo barya ibiturire abatwononera amaserivisi. Jewe imisi yose namanihanije nguma ibi navyo umuntu ambwiye barabesha barakubesha, none kugira ngo ukuri tukumenye ndabafatira amaboko mu mufuko. Rero no je ndabasabe tugira uwo mutego, kandi abarundi ndazi basha bava gifaca buriwe n'impongo. Oya nabo bajya mu maserivisi ko twamatwa bafashe uko nyene, ndakabasabe aho tuvuga rumwe nimuze twige strategy ngere tubafata. Utamubonye araharira nyene. Je ni byinshi mpara nkoresha amahera yanje kugira mfata, nkavuga ntandemeye ndatanga amahera jana mugadufata, nabo ni uko nyene tuzobafata. Yako bavyumvise bace bahagarika ko batazomenya ubafata. Umuntu agenda n'umuntu asanzwe. Hariho ibintu yavuze ngo ugiye kugura nk'ikintu bijya vy'amataxi, hajya mvugana naho nyene ari abo tumaze gufata ngira gute. Je nivugira nti genda, hanyuma uza avuye mu magazine umuntu ucumufata uti nyereka facture, none utayimuhaye uwo muntu yazevye bicuruzwa ntabafashwe. Mugabo iyo ari zindi service ujya mu ntaca mupfumbatisha kakaba kamezwe n'ingoma. Hari naho harabambwira ngo baguhenze ku vya fraude. Ha fraude uganda zifate ndemera nka kota imodoka y'umuhatazwi, hanyuma hakagenda umuntu yinyegeje ajaye. Rega ajya mu gisagara naje ndatembera mutambona kugira ndabirabe. Nagiye gihe nabona amayarara, navuze ntingira nzunguruke mu gisagara ndabe ingene hifaye. Mugana rasanze umuntu akuburira nko kukuburira munsi y'igitanda. Hari umuntu yavuze ni wewe ni sawa ngaho ngwego nereka nze nirabire yo, kandi yari umumama ntumumama agakuburira munsi y'igitanda muri burya bubare, ngira ngo mugavya biriko biragabanuka.